Turabahaye ikaze mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV kandi turabaramukije tubipfuriza ibihe byiza. Reka tuganire uyu munsi n'umushinga ntahe Frédéric Nzeyimana asanzwe arongoye collectif des survivants et victimes du génocide Hutu de 1972. Umushinga ntahe Frédéric turabaramukije. Ego tugiye kuganira rero kuri memorandum muheruka kurungikira Museveni bijanye n'ikete yanditse yishura ku ikete ijyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, aho Petero Nkurunziza yamwandikira ku itariki zitandatu mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize nawe aramwishura. Mwebwe rero mwaragize ico mubivuze ko muramwandikira nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Uganda Kaguta Museveni. Eka si mwebwe gusa, hariho n'abandi batari bake bagiye baramwandikira kubera inyishu yishuye umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Mbega uwobaza uyu munsi ati ni kubera iki mwamwandikiye, inyishu mwotanga ni iyihe? Kumwandikira umuhari wa collectif wifatikije ikintu kimwe nyamukuru twatahuye mu ibaruwa Perezida Yoweri Museveni yandikiye mugenzi we mukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Perezida Petero Nkurunziza. Yanditse harimo kimwe mu byadutumye natwe twiha kwishura cyo kimwe n'abandi baruwa byiwe, kandi twongera twipfuza ko leta y'u Burundi nayo nyene yo kumva ico kintu cadutumye twishura kete ibaruwa rya Perezida Museveni mu buryo twagitegereye, maze iryo jambo nza kuvuga bakarikoresha mu kwishura Perezida Museveni. Ico twakuyemo mu kete rya Perezida Museveni ni ciyumviro caho atandukanya abatavugwa rumwe na leta mu Burundi n'abakoze genocide. Uko neza iciyumviro ca Perezida Museveni asa n'uwigisha abategetsi b'u Burundi gucisha bugufi bakemera bakaza kwicarana nabo batavuga rumwe, kuko kuri we ikibazo c'u Burundi gisa n'icizwe mu biganiro vy'Arusha. Bicizwe mu biganiro vy'Arusha kuri we ni gitoyi, kuko atari ikibazo c'abagirizwa amagenocide. Gusa icagirizwa amagenocide nka kurya vyagirizwa interahamwe Rwanda kwa Perezida Paul Kagame, ivyo byerekana ivyo vyaciye bidutuma nka collectif des survivants victimes twibaza ko dutegerezwa gusigura ko twibaza ko ikibazo nyamukuru c'u Burundi ahubwo nyene gisa n'ikibazo c'amahonyabwoko yabaye mu Burundi n'abayakoze batigeze bahana. Usomye neza ibyo Perezida Museveni yandika bandanya asigura wewe neza ingerageze ko kubivuga mu majambo make, avuga ko yemeza neza ko amasezerano yasinyiwe Arusha yatoreye umuti induru zidahera hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi, kandi ko we n'abakuru b'ibihugu byo mu karere babikoze atari mu buryo bwo kwivanga mu ngorane z'u Burundi, mugabo umutima mwiza wo gushaka gufasha by'ukuri abarundi kuva muri izo nduru, kandi nawe nyine akaba yifuza amahoro mu karere. Kuri we bisa nuko byumvikana ubugene abatutsi bashatse kwigungira ku butegetsi mu kunyika zina muhutu, wanini uko abibona ni kubera abatutsi batinya ko abahutu b'i Burundi babagira ko ibyabaye ku batutsi b'i Rwanda mu 1959. Perezida Museveni agasa n'uweza avuga ko atumva neza ingene induru zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zifatiye ku kibazo cy'ibiringo by'umukuru w'igihugu zoba zisumba iz'ikibazo cizwe kikaronga umuti mu masezerano y'Arusha. Uko niko twategereye ikete rya Museveni, hanyuma dusanga umengo nk'uko nawe nyene yabivuga, yasa n'uvuga yuko atiza ko hari ikintu camusize canke batamubwiye neza, hanyuma dusanga twebwe kibi. Nguko twebwe twamwishuye kuri ibyo byose tumaze gutegereza ariko aravuga. Mu nyishu collectif yatanze twishura hanini tubwira Perezida Yoweri Museveni ko Arusha yize ikibazo atari cyo,
yakoze ibishora mugabo itiza umuzi n'inkomoko ya byose ko nyabuna leta y'Uburundi yo kwihuta ikamudomera ku rutoki kwa nindi ifatiye ku bwicanyi mbonyabwoko bwakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na kabiri imbere n'inyuma yaho haba 65, 69, 88, 91, 93 na 95 ndetse rero no mu 2015. Ikibazo cy'Uburundi gihagaze ku bwicanyi hanini bukorwa n'abaharanira intwaro y'imvanguramoko y'abatutsi aho zicaye mu Burundi ikamarira abahutu ibihumbi n'ibihumbi mu bifuriro ndetse n'abatutsi bamwe mu mihingo yose y'igihugu cy'Uburundi induru zatugize imfuvyi n'abacikacumu akaba arizo ibiganiro by'Arusha byo mu mwaka w'ibihumbi 2000 byategerezwa kuba byatoreye umuti. Tubisigura gute? Tubwira Perezida Museveni tuti ego Arusha yaragerageje uko ishora ariko kuri twebwe n'ubu haracaragahaze. Tumubwira tuti kwihonya bwoko ryakorewe aho tumwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri ni nyuma yaho kugeza uyu munsi kuri twebwe ico kibazo n'ubu nikirigwa ngo gitorerwe umuti. Ariko tutabaciriye mu ijambo ego cyane tutabaciriye mu ijambo umenga we yarabisiguye neza ni nkuko muhejeje kubivuga ariko umengo mwebwe muriko murasubiza inyuma igikorwa kimaze kuja imbere kuko mugarukanye ibintu by'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ivyo vyarizwe muri Arusha kandi isinzi ko muri collectif yanyu mwashoboye gusoma amasezerano ya Arusha yose igice ca mbere gifise umutwe w'ijambo inkomoko y'amatati y'Abarundi ingorane z'ihonyabwoko no gukumirana hamwe n'umuti wazo. Nukuvuga yuko muri ico gice baratanga izo ngorane inkomoko yazo bakongera bagatangamo n'umuti. Muri iyo miti rero bagiye baratanga baravugamwo umuti w'ikibazo c'ibyabaye muri kahise harimwo n'umwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. None musubiye kuzana ico kibazo ubu aho we avuga yuko ibibazo ari ibyo kuva mu bihumbi 2015 kuko iby'imbere yaho byatorewe umuti n'amasezerano yarusha ntimwumva yuko muba muri ko murasubira inyuma kuzana izindi ngorane? Tuvuga nibyo barasubiye nubwo tutari Arusha twarasubiye nko mu maraporo n'ibyanditswe n'abari bagiye muri Arusha cyane cyane hano turafise umunyakanada yitwa Professor Chalk niwe yandika avuga ko yari Arusha kandi ko nk'uko nyine mu bivuze umugwi wa mbere komisiyo ya mbere yategeza ko ikibazo ca 2022 haranditswemwo nuko icyo kibazo nyine cy'ihonyabwoko ryo 2022 aricyo cyari nyamukuru ko batari kuva Arusha ico kibazo batakizi kuko barasiguriwe neza yuko kitavuye mu nzira nta buryo bushoboka bwo gutorera amahoro mu Burundi ndetse no mu karere y'u Rwanda we mu karere k'ibiyaga bigari. Mu professeur yandika avuga icyo yabibwira abanyakanada hategerezwa kwigwa uburyo wacahaza umugwi mpuzamakungu wo kuza kwiga ikibazo cy'ihonyabwoko ryabaye 2022. Aravuga ko komisiyo ya mbere yaracize mugabo harakiyo imigwi ibiri y'abahutu n'iy'abatutsi. Ico gihe baravuga neza muri Arusha 2022 yari imigwi ibiri abaserukira abahutu n'abaserukira abatutsi. Ico kibazo bariko baraciga ngo bazane iyo nama mpuzamakungu ntibacumvikanye ko abahutu bagomba imigwi y'abahutu yagomba batangurire ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu. Abatutsi nabo baranga bavuga ngo nibitangurire ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Baca bahava babiheba nta na kimwe cyahavuye gikorwa kuri ico kibazo. Umunyuma baciye baza kugura ibindi muri kibazo cyo 2022 bibahavuye bagikora inama mpuzamakungu
umugwi mpuzamakungu ategeza kuza guciga nta wigeze uza gushika n'uyu munsi ni ukuvuga gicigeze gitorega umuti nubwo byari bizwi neza ko arico cari nyamukuru. Ego reka dufatira aho nyene mu masezerano y'Arusha ico kibazo baracize kandi bavuze yuko umugwi ujejwe gutohoza ibyabaye muri kahise no kurekuriranira ko uwo mugwi wotangura kwiga ibyabaye ku itariki imwe mu kakaro umwaka w'igihumbi 1962 no kuvuga umunsi Urundi bwikukirako gushika ku munsi ayo masezerano yashigwa ko ibikumu kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2000. Murumva yuko n'umwaka w'igihumbi 1992 ibyabaye ico gihe nabyo nyene birimo ibyabaye mu gihumbi 1965 byashizwemo ibyabaye muri 1993 byashizwemo ibyabaye mu gihumbi 1989 nabyo nyene byose birimo. Murumva yuko bavyize. Mwavuze ku kibazo kijanye n'umugwi wo kugira amatohoza. Amasezerano y'Arusha nayo nyene mu gice ca kabiri mu ngingo yayo ya 6 agace ka 10 karavuga neza uko leta mfata kibanza yategerezwa gusaba ONU kugira ngo ishobore kuzana umugwi wabaza kugira amatohoza nkuko mwari muhijije kubivuga kugira ngo bamenye ibyabaye muri kahise. Mbega none mu byukuri mwebwe ko ibi biri mu masezerano abarundi bari yarusha barabishize ko ibikumu barasinya baravyemera, umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi CNDD-FDD baragiye barasinya amasezerano yo guhagarika ingwano, mbere baremera yuko ayo masezerano agiye kwinjira mu masezerano y'Arusha, no kuvuga ibyo basezeranye na leta y'ico gihe mu guhagarika intambara nabyo nyene bigiye kwinjira mu masezerano y'Arusha. No kuvuga yuko nabo nyene bemeye amasezerano y'Arusha, no kuvuga yuko bategerezwa gukurikiza ibintu byose bisabwa n'amasezerano y'Arusha. Aha rero ikibazo tubabaza niki ku itariki 20 tudihenze 24 mu kwezi kwindwi muri ca gihe Petero Buyoya yari karatwaye ikiringo ciwe ca mbere yarandikiye ishirahamwe ONU akurikije iyi ngingo asaba yuko ONU igisata cayo kijeje umutekano co rungika uwo mugwi w'abantu batohoza ibyabaye muri kahise ku Burundi. Ariko murazi neza yuko we yatwaye amezi 18 ico gihe. No kuvuga yuko inyuma yiwe uwamukurikiye niyo yacategerezwa kubandanya akurikira ico kibazo. Uretse uwamukurikiye harakurikiye CNDD-FDD, no kuvuga nyene cyubahiro Petero Nkurunziza ahari uyu munsi kuva mu mwaka wa 2010 murantunga 2005 gushika uyu munsi niwe yakurikiye. None ni kubera iki musubira inyuma kandi kurondera Museveni mumushikiriza ico kibazo, kandi ico kibazo carizwe muri Arusha, ahubwo intwaro zakurikiye inyuma yuko Buyoya yahejeje zitashoboye gushira mu ngiro ico kibazo mushikirije c'abantu baza gutohoza amabi yabaye muri kahise. Tibuze nivyo imigwi muri Arusha y'ibihumbi 2000 hategeza kuvamwo ibintu bibiri, kimwe cari umugwi wa CVR, ikindi cari uwo mugwi wa enquête yo ku gomekibona n'amajana 124. Uko nabisomye mu bari Arusha ntaco bavuye biga, bavuye basinya amasezerano hatarimwo yuko azokwa ikibazo cyo 122. Tubisubiza inyuma nukubera dusoma mu ikete ryo kwa Museveni hari ugiye ku rupapuro wa nyuma rwiwe aravuga neza
aho yemeza yuko kumbure hari cyamusize kubera yoba atakurikiye mu myaka ngenda bivuge mu Congereza ndabisoma hano havuga ati I have not been following at least 20 years the details going on in Burundi. Nibiki uko Museveni navuga asa n'uwemera yuko ashobora kuba hariho ibintu wenyine atazi canke batamubwiye, cyo gutuma nashimye uburyo abivuga umuntu yemera ati kiretse nimba mutabimbwiye, gaca nongera ngafata yuko kubera igihe nagiye mu biganiro by'Arusha ndazi neza yuko uwamusubirira Perezida Mukapa yari yabajije yarasubiye kubaza ico kibazo bose arababaza ubwo nico kinyereka yuko kitari cyabajijwe neza mu 2000 kubera Mukapa yarasubiye kusaba bose bagiye mu biganiro by'Arusha mu 2016 bose basabye kuzana memorandum bose bishura ikibazo kimwe nibaza umuzi w'ikibazo cy'izo nduru z'i Burundi bitigera gihera ari uwahe. Icyo gihe rero nagiye nibahikanije memorandum ya collective yishura icyo kibazo mu Gifaransa twayise uko tuvuga ko la crise de 2015 au Burundi est un conflit de nature ethnique masqué en crise politique. Nitwe umugwi wacu niwo wonyine wasiguye ibibazo byo mu 2015 ubigarukana ku kibazo c'amoko no ku njyane zabaye mu 2022 nga kubera ko uhagarika iyo nama Perezida Museveni avuga ko hari igishobora kuba caramusize kandi ataho bigeze bamubwira i Burundi yuko bari n'ikibazo gisa n'icintera hamwe z'i Burundi. Twebwe nk'abacitse ku icumu twumva turiko turafasha kumugarukana ngaho hantu n'akantu carabasize ko avuga ati nimuze dusubire tubirabe twebwe tubona yuko harimo ikintu twashobora kunguka ico kibazo basinze bakakigarukana kubera Perezida Museveni ariko arasaba bamubwire aho yoba atategereye neza. Rero tubona ngaho hantu bategeza kubisubiramo ko ntibyakozwe. Ndavuga ati ibyo twakoze bwa mbere nivuga ko byabaye amahoro imyaka 15 asa n'utumva none izo nduru zivuye induru yo zivuye kuri ico kibazo cy'abo bantu babyarusha bamwe bashobora kwagirizwa iryo nyabwoko nyine ko barimwo ko turashobora kwemeza nk'uwitwa Perezida Buyoya yarimo mu 2022 ari mu bisha abantu mu bibiri abitwa abapfuye ba koloneli Batista Magaza batwaye igihugu abo bose bari mu bantu baciriye imanza abishwe mu 2022. Hanyuma abasigaye n'ababakorera twebwe naho tushaka twandika tuvuga yuko induru zo mu mwaka w'2015 ahubwo zikogwa n'icyo twita mu Gifaransa jeune generation y'abo bantu barabakoresha mugabo n'abantu batifuza yuko abahutu baca ku butegetsi kubera abo haba nyine bafukurura ibyo by'amahonyabwoko abahima ko twituriza gutyo akaguta abahima kakoze mu 2022 kandi tukabona yuko ico gikorwa kitagiye habona n'ubundi i Burundi tugomba twubakira kuri iyo ngorane itegezwa guhagarara. Ariko n'ubundi dusubiye inyuma ikibazo umuntu agiye kukiraba umengo saho bihagaze kuko ibibazo byo muri kahise Arusha iravuga neza uko bitegerezwa gutorerwa umuti ushizemwo n'ikibazo cyo mu gihumbi kimwe n'amajana 972 ahubwo ikibazo aho coba gihagaze umuntu agiye kubisoma abona neza yuko gihagaze n'ukuntu bategerezwa gushira amasezerano y'Arusha mu ngiro kuko ugiye kuraba iyo ngingo twabasomeye y'igice ca mbere ingingo ya 10 munantunga agace ka 10 ako gace karavuga neza ko hategerezwa kuba amatohoza kandi kugira ngo ayo matohoza abe hategerezwa kuba umugwi mpuzamakungu. Uwo mugwi mpuzamakungu niwo wategerezwa kuza kuvuga abo mwavuze amazina n'abandi bari ku ruhande rundi
boba bagirizwa ihonyabwoko muri 1993 1996 gushika mu bihumbi bibiri uwo muguni wari kuvuga ivyo bintu ukavuga uti ivyaha byakozwe mu 1972 ni genocide abayikoze naba ibyakozwe muri 1993 ni genocide canke si genocide niho nyabwoko canke si ho nyabwoko byakozwe n'abanaka ariko rero ikibazo aho kihagaze naha ni kubera iki kuva mu bihumbi bibiri na kabiri gushika kuri iyi saha uwo mugwi utigeze ushigwaho na leta mwe muvuga yuko kuko muvuga yuko abariko baragarukana ibyo bintu nakagwi kabahima canke abana babo canke abantu bafitaniye bafise ukuntu bakurikirana sinzi ukuntu no bivuga ugwaruka gwabo bahima ariko mukibagira yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri gushika kuri uyu munota turiko turavugana sabahima batwara hatwara abahutu kandi abo bahutu nibo byitwa yuko bagiriwe ihonyabwoko muri 1972 none ko Buyoya we muvuga yuko ari muboba barakoze ayo mabi we ubwiwe yari yandikiriye asaba ko uwo mugwi uza mu Burundi ariko kuva bisaba abamukurikiye mu nyuma ntibigeze bakurikiza amakete muri oni babaza bati mbega wa muguzoza ryari none mu byukuri mwe mubona ikosa riri hehe ikosa ririho kandi ni rinini kandi ryo rituma ivyo twe ubu niho tubibona neza hari ikintu basinze cyategerezwa gukorwa kigurwa nabi Burundi cyangwa gikorwa na IAC cyategerezwa kuba cyakozwe nticakozwe ihonyabwoko yo 1972 nabo ryagirizwa ritegerezwa yari mu byo bategerezwa kwiga bikorwa ni Burundi cyangwa bikorwa n'inama mpuzamakungu cyangwa bikorwa na IAC kiri mu kintu bari bamaze kuduma kuruta kwico kintu kizokenerwa gukorwa ego cyane ituma tubisubiza hariya nuko ubu nyene mwikete rya Perezida Museveni asaba ko abi Burundi boza kugira ngo bamubwire ico kibazo baba batize twe turiko turacerekana tukongera tugasaba abo Burundi nyene yuko bo kubahuka bakabivuga nkuko natwe turiko turabivuga bakavuga ko ego ikibazo cyo 2022 twagikoze ngo cyategezwa gukorwa kandi cyo kubera bitakozwe biva mu Burundi cyangwa biva muri mu karere mu nama y'ibihugu by'akarere itegerezwa gukorwa kubera kimatanye nuko abarikoze cyo kimwe n'inderahamwe zo mu Rwanda ntibategezwa kuja mu biganiro bonyene buja kuvuga ibizoba mu Burundi Perezida Museveni sharakivuga neza abagirizwa amahonyabwoko ntibategezwa kuja ku ntebe y'ikuganira no kuvuga iby'amahoro mu karere cyangwa mu Burundi ushikobu kubera barimwo igihe cy'ibyo 20 imyaka y'ibihumbi bibiri kubera abantu bamwe bagumye barimwo birumvikana neza igituma hari ibintu byagiye bisibwa kuko abatagomba kunya ibintu bikorwa ico nico tubona ubu ico tugerageza ku Museveni kubera wenye navuga ati kumbure ko ntavyikwirikiriye nyina ngo nage carangaje mu kubivuga ntanongera ko rapport Perezida Mukapa yaratanze rapport mu 2016 aha abakuru b'ibihugu asa n'uwababwira icyo yakuye mu biganiro wenye avuga narabajije iki kibazo migwi yose asa n'uwandika avuga ati sinobabisha ngo naronse inyishu itomoye ivuga ko naronse umuzi w'ikibazo c'Uburundi niko niyo raporo yatanze yanditse mu Congereza attempt ibyo bambwiye nibi mugafino kwemeza yuko ari wo muzi w'ikibazo kubera yuko urasoma neza abo bagerageje kudufasha hari ikintu kwikosa ry'abarundi je nibaza
aho dusimba kubera tutagomba kukidoma urutoki kandi kukidoma urutoki kandi aricyo kibuza amahoro mu Burundi no mu karere yego cyane ko nyine muri ko murabivuga na jewe ndipfuza kumva ibyo uzokuma tw'amakuru ko turasaba twebwe nk'ababuze leta y'u Burundi yo nyine yakiza ko ya mbere itangura kwidoma ku rutoki hanyuma ibisaba akarere cyangwa inama mpuzamakungu cyangwa babikora bonyine mu Burundi icyo kibazo gitegerezwa kuba icya mbere mbere yo kwiga ibindi kuko kitavuye mu nzira ibisigaye byose ni gucisha amazi ahaduga ntibishoboka kubera nta namwe bishoboka yuko iyo nyabwoko itavuye mu nzira wo kubakira ko ku bindi bintu kandi nyamuntu aguma wenyine yimba asubiza bavuga asubiza ivu mu kinogo ni bandi bategerezwa kubikora hamwe nabo ariko uravuga ni leta y'u Burundi ko akazi kayo hanyuma cyane cyane cyari cyiza ni ubwa politiki nuko perezida Yoweri Museveni asa n'ubisaba akaba hari icyo tutakoze neza cyoba aricyo kituma nimugaruke dusubire tucike twebwe nka collective twe turakivuga cyo kintu nicizwe nicyakozwe bategereza kukigaruka ko hanyuma kigakorwa hanyuma kikava mu nzira ego ariko dufatiye aho nyene mwebwe ntimubona yuko ico kibazo mubona ko kitakozwe ntimubona yuko mwogisaba leta ihari ubu hako muja kugisaba Museveni ntimumva ko mubisaba leta ihari ubu kuko uravye mbere nujya mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira wategereza kuba warashinzwe muri ijya myaka y'imbere y'ibihumbi 2005 ariko uwo mugwi nkuko mubizi wagiye gushingwa ntihenze ni mu mwaka w'ibihumbi 2014 ntimubona rero ko ibibazo byinshi ahubwo biterwa na leta y'u Burundi bidategwa n'amakungu canke abahuza b'abarundi utanzwe tuvuga bimwe turiko turavuga ko ari ibintu bitakozwe bimwe byatezwa kuba muri Arusha canke ibintu byatezwa kuba na leta y'u Burundi turiko turavuga ibintu bikoro bitakozwe bimwe byega leta y'u Burundi ibindi bikega akarere byategerezwa kuba byarakozwe tuvuga bimwe icyo bituma ikete twanditse twakopiye leta y'u Burundi kandi haranditsemo ko dusaba ko bobwira Museveni bonyene bokwemera ko icyo kibazo kitizwe hanyuma bakakija ko bakagikora nibaza ubu kubera dufise umuntu cadre mu gifaransa iyo kwiga ibyo bibazo akaba hari nka Museveni asa n'uvuga geno yafasha nicyo gituma duheza dusaba Museveni turi kuri na mukuru mu karere mu perezida aradukurira atusigira iryo ragi agenda adukuriye muri ako karere icyo kibazo kubera byari yanditse neza no mu bihumbi 2000 ko icyo kibazo kubera gusa mu kira Burundi bavuze ikibazo cya 2022 kiraraba n'amahoro yo mu Rwanda n'amahoro yo muri Tanzania yego cyane kirakomeye sinzi ko mutumva muracari ku murongo yego genda bumva ariko ndavuga ko tuvuga bimwe icyo kibazo cyakozwe kandi kirenga leta y'u Burundi cyo kimwe nuko cega kare twebwe mu kwandika tubabwira bose ahandi imbere tubwira leta y'u Burundi kubera iki kibazo mutagivuga uko nyene Museveni ariko arakibabaza kubera iki muza kutubwira ngo kumbure nabashatse kwita amakudeta gusa kumbure hinyegeje n'ibindi mugabe ibyo biba ari byo muvuga urumva iko ndasoma ikete rya Museveni risa n'ibibazo bibwira leta y'u Burundi nyamba kubera iki mutatubwiza ukuri ibyo bituma muticarana nubwo byaba bisumba ibyo gusa abantu yitwa ko batavugwa rumwe na leta uko bavuga abatavugwa na leta muricarana nyene avuga abo tuticarana n'abantu bakora amahonyabwoko ko namwe muvuga ko mutagomba kwicarana nabo kumbure bisabize twite ko turavuga leta y'u Burundi abivuga bamwe nabakoze amahonyabwoko birumvikana ko baticarana ubwana ushobora kugira ngaho nyakibazo gitegerezwa kwigwa uko nyine namwe muriko murabivuga ego nibyo turabona ko muri yo memorandum mwandikiye
perezida nyir'icyubahiro Museveni wa Uganda mwavuze yuko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza afise uburenganzira bwo kuticarana ngo yumvikane n'abajenosideri. Mbe ivyo mwe mubisigura gute ko gushika kuri iyi saha ama enquête cyangwa amatohoza atarigeraba nkuko amasezerano yarusha abivuga, kuko bimaze kuba ayo ma enquête cyangwa amatohoza amaze kuba bakamenya ko habaye ihonyabwoko cyangwa ko atahonyabwoko ryabaye, niho hoca haba ico twokwita abajenosideri. Mu gihe rero ivyo bitarabaho, mwumva toganira n'abantu n'abarundi abari bo bose bafise ibyo bashaka gushikiriza ku bibazo by'u Burundi. Ikibazo cy'ihonyabwoko nticemezwa gusa n'inama mpuzamakungu. Ikibazo cy'ihonyabwoko kirashobora kwemezwa nabo byabaye ko iyo biciye mu nama y'igihugu, mu nama nshingamateka, abo byabaye ko babyemeje inama mpuzamakungu bishobora kutabyemeza uko twebwe niko tubizi. Kuvuga Burundi bwo nyene kubera tuzi neza ko twebwe nk'ababuze barafise ibyemezo bikwiye ubu nyene muri uyu mwanya ariko turavuga byemeza ko habaye ihonyabwoko y'abahutu mu Burundi. Kubera hariyo imwe imaze gukorwa tuvuge na CVR bavuze yuko bashoboye gutohoza bamaze kubona ibipfuriro birenga 4,000. Uribaza neza abantu bishwe bari mu bipfuriro birenga 4,000. Urumva neza ko ngaho hantu ari ahantu abantu bahonye. Hanyuma ibyo gusa turafise amaraporo yakozwe ubwa mbere. Jewe hano ndafise ayashika nk'atatu. Ndafise raporo ya Whitecake, uwo yari uwo mu nama yarumitswe n'inama mpuzamakungu, yaravuze ko habaye ihonyabwoko. Ndafise igitabo cy'uwitwa yahoze ari yaserukira leta zunze ubumwe za Amerika, Patrick Melady, igitabo cyitwa Burundi the Tragic Years. Wenyine arandika yuko inama ya OUA yo mu 2022 harabaye inama ya OUA yo mu 2022 yabereye iraba mu gihugu ca Maroc. Haranditsemo neza ko bavuga yuko baza kuvuga yuko ariho nyabwoko yakozwe na Michel Micombero. Cyo gitabo ndagifise ibyo biranditse. Aranda afite raporo ya Henry Kissinger mu bipapuro leta za Amerika zamaze kurekura kubera haciye imyaka 40 declassified. Nyene iravuga neza yuko mu 2022 ryariho nyabwoko ry'abahutu. Uce wongera ko hano article yitwa umunyakanada, umufatsoni w'umunyakanada yitwa Celine Kose yakora mu bitaro byo mu Burundi mu 2022, yaranditse hano muri journal ya Montreal avuga neza yuko ivyo yabonye mu 2022 ryariho nyabwoko. We aranongera ko aravuga neza yuko byakozwe mu buryo bwari buteguwe. Aravuga n'uwari yabiteguye Simananiye Artemon, yari umushikiranganje wa Perezida Micombero. Ibyo byemezo byose n'ibindi ntarinze kuvuga, tubona igituma ubu bigoye kumenya kwemeza gusa gusinya yuko abahutu bagiriweho nyabwoko 2022. Ninde yategeza kubikora? Leta y'u Burundi. Kandi vuba bishoboka. Ego ivyo amasezerano yarusha arabitegekanya, kandi turibaza yuko leta y'u Burundi izokwikubita gashi kugira ngo ishire mu ngiro ivyasabwa n'amasezerano yarusha bitigeze bija mu ngiro, kugira ngo ingorane muri kazoza ntizize zisubire ziboneke. Sinzi ko hari akajambo ka nyuma muza gushikiriza. Akajambo ka nyuma nako gusaba yuko inzego zitwara igihugu cy'u Burundi bifatanye, aho nshaka kuvuga ari abashinga amateka, ari inzego bashize mu kibanza, tuvuge umugwi wa CVR, cyane cyane umugwi wa CVR wonyarutsa muri iyi minsi muri uyu mwaka nyene, kubera ibyegeranyo baramaze kubironka
bakagira raporo interinere y'ibyo bamaze kwegeranya hanyuma bagashikiriza umukuru w'igihugu tuze cyangwa inama nshingamateka raporo ivugwamo ko ibyo bamaze kwegereza bikwiye barafise eshantio zikwiye zo kuvuga yuko ibyo bamaze kwegeranya bivuga neza atagukikiranya yuko abahutu aribo bakorewe ihonyabwoko 2022 kubera byakozwe mu buryo bwari bupanze uburyo bose bararonse ivyegeranyo by'abantu bababwira yuko abantu basomwa ku mazina abantu baza batora abantu bavuga we nakana uwo mwanya wose bafashe gufata amazina n'ibyo byerekana yuko ibintu byari bipanze nta kintu na kimwe kirimwo twebwe ku ruhande rwacu twibaza yuko ubu umugwi wa CBR uje ufise ibyangombwa bikwiye kugira ngo iryo honyabwoko barishire ku kidodo uyu mwaka nyene byategerezwa kuja mu mwaka uza ivyo nivyo twipfuriza igihugu cyacu kandi tuvyifuza kubera twibaza ko ari bwo buryo burashe ukubaka amahoro arama mu Burundi no gufasha abahutu n'abatutsi kumvikana mu buryo budasubira inyuma kuko hazoba havuyemwo abakoze amahonyabwoko hagasigara abatayakoze nta na kimwe cyobuza abantu batakoye amahonyabwoko abandi mu Burundi ku bana kumva igituma ibyo bintu byorinda kurindira ku muntu yifuza amahoro y'igihugu kuniko tuvyifuza hanyuma kuba mpaye ka mikro nifuza nuko abantu bose babuza ababo abo twari dusanzwe dukorana mu muhari wa collectif yuko boza tukagerageza gufasha uko dushoboye ngo twandikiye Museveni tukongera tugafasha na leta y'u Burundi mu gwisere kugira ngo turabe ko ibyo bintu byoshobora kunyaruka kuko tubikoreye hamwe twese turunguka tuze gukora amahoro bavuga amahoro mu gifaransa ni simple nta numwe akunda igihugu cy'amakirimo induru babyiga ibyo bivuye mu nzira cyane cyane kubera ko tubona ko bishoboka kandi twaba dufise abashobora kubikora abasiye gusa ikibazo cya kubera iki birindira umwanya munini gushika ibindi bintu byaruka ariko ngira na severe yobimaze kuba ifise ivyemeza yuko muri 1993 hoba harabaye naho nyene ihonyabwoko ry'abatutsi hari ivyo muba mubiziko konda afise raporo yakozwe n'inama mpuzamakungu ivuga igihe hitwa ndadaye ibyabaye iyo nasomyemwo ivuga gutya kubiryo by'ihonyabwoko byakozwe yakozwe n'abahutu rikorerwa abatutsi raporo muri raporo baronderamo bwa mbere ninde yo kwagirizwa ko ari we yafise uruhara nyamukuru rwo gukura perezida ndadaye kongera ugakamwica uravye neza raporo ko yavuze yuko ndadaye yishwe mu buryo bwari bupanze tukubwa gusa ngo ibintu byaje gutyo bari bapanze oya tushaka kumenya nimba muba mufise amakuru ya severe canke uya mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira nimba uwo mugwi wo bufise ivyemeza yuko hoba harabaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi mu 1993 uretse iyo raporo yishira hamwe mpuzamakungu baravuga ikintu gisa nico urumva baravuga tumaze kuraba ingene byagenze kuko harapfuye abantu bitwa hanze biranditsemwo neza ko kuba bafata igice byabaye Bujumbura n'ibindi byabaye mu misozi avuga ko byabaye ku batutsi bo hanze biraboneka neza yuko abantu batinye hariho abaciye bibaza yuko ari byo 2022 bisubiye ati bagashobora kuba aribyo byatumye baca bica abatutsi mu misozi byanditse neza uko nyene birazara bimatanya hariho abibajije ko ibintu ari byari n'ibyo 2022 bigarutse hanyuma barica abatutsi n'umwakana ko atabatutsi bishwe 1993 mbe naho nyine bavyita genocide canke bavyita ubwicanyi gusa ngacavuga ko gukicaza kuvuga
mugani za kuvuga ati baribaza ko batari ayo nk'umwe cyangwa abategetsi ba Frodebu baba barahimirije abantu kwica abantu. Ibyo ni muri raporo turiko turiga ibya genocide, twebwe dukoresha ibituma bitatu, ni amakriteri atatu. Kimwe nuko indoze nyahonyabwoko riba ryapangapanzwe imbere y'uko biba, byarabaye mu 2002. Ku byo 1993 byari byapangapanzwe twari kwica Ndadaye, urumva bose babahutu bica abatutsi n'abasoda b'abatutsi bica n'ikiyoro Ndadaye. Ibyo nibyo byemezwa ko byari byapangapanzwe. Ubwa kabiri, ikindi cya kabiri cyemeza ko ari ihonyabwoko ni ingene utora abo wica, batorera ubwoko cyangwa batorera idini. Ego ibyo biravugwa yuko abatutsi baba bishwe kubera ari abatutsi kandi bicwa n'abahutu. Mwari icya gatatu gica kikuramwo ihonyabwoko tugeza gukoresha uburyo bwose leta ifise kugira ngo ushobore kumara benshi bashoboka. Muri icyo gihe mu 1993 leta ya Frodebu nta buryo yari ufise bw'igisirikare cyangwa bw'igipolisi cyo gushobora kubikoresha kugira ngo uze guhunya abatutsi. Ni ukuvuga abatutsi bishwe bisigurwa mu bundi buryo mugandi bikunda ukoresheje ayo makriteri atatu asigura ihonyabwoko. Ariko nk'uko mubivuze hariho abategetsi bamwe bamwe ba Frodebu boba baratanze cyangwa barabwiye abanyagihugu kwicana. Murumva yuko bari abategetsi muri ico gihe baratwara nk'abakuru b'amakomine cyangwa abaguverineri muri ico gihe. Murumva yuko bari mu ntwaro naho batari bafise igisirikare cyangwa igipolisi, bakaba bari mu ntwaro. Murumva yuko ari intwaro. Umututsi yishe umuhutu ntibica byitwa genocide. Umuhutu yishe umututsi ntibica byitwa genocide. Ibyo byitwa kwicana, birahanwa n'ibibi cyane, muga birahanwa n'amategeko. Muga ko umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu byo byitwa genocide. Byitwa genocide ego umuntu apanga abantu atanakimwe bamuvuze, akapanga kubica, akabatora afatiye ku idini cyangwa ku bwoko bwabo, hanyuma agakoresha uburyo bwose leta ifise bwo kubamara. Ibyo sibyo byabaye ku batutsi, sibyo byabaye mu 1993. uri kuraraba kuri ibyo by'abatutsi barishwe birababaje, muga bisiga ukundi. Wabishwe muga ufite uruhanga uko bica ararengukishwa imbere y'amategeko cyo kimwe n'abandi bose. Cyo bituma dusaba yuko nabo nyene borengukishwa, abisha abatutsi nabo nyene bakarenguka, uko ubisha umuntu wese yategezwa kuja guhana imbere y'ubutungane akisigura. No gutandukanya gusa ihonyabwoko n'abatutsi bica abahutu cyangwa abahutu bica abatutsi. Ego mushinga ntahe Frederic, turabashimiye ku kanya muduhaye. Namwe turabashimiye gose ku kanya muduhaye, hama mugira ibihe byiza. Ego namwe muze kugira ibihe byiza. Nshuti mu bagenzi rero mukurikirana ikiganiro, turabashimiye. Tuzosubira rero kundi munsi mu kindi kiganiro. Mugire ibihe byiza.